Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira kaze muri ano makuru yaranze indwi dusozereye kuri televiziyo Isanganiro tukayahera ku ngingo nkuru ziyagize uramutswa ikibuga c'indege Melchior Ndadaye amenyesha yuko hariho ingingo zafashwe mu ntumbero yo gukosora ibivugwa ko hari ingenzi zakigwa nabi aho ku kibuga c'indege akaba yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatanu umukuru w'ishirahamwe Olicome nawe gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta bona ko sentare ijeje gucungera amatungo ya leta ikwiye guhabwa ububasha bwo guhana inzego z'igihugu zidatunganya neza amafaranga y'igihugu umugambwe Sahwanya Frodebu nawo umenyesha yuko ugiye kwitwarira abantu uvuga ko bariko barajuragiza ibikorwa vyabo uretse ingoro z'uwo mugambwe zimaze kononwa amadarapo ashika kuri 15 yaribwe mu mezi 3 aheze mukanya ano makuru hamwe n'ayandi muca muyakurikira mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa ubushobozi buke bwo gushika ku byo biyemeje hamwe n'ubukene bw'amafaranga n'abakozi biri mu bituma sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta idakora neza vyashikirijwe ku munsi wa mbere n'uyirongoye imbere y'inama nshinga mateka aho yarekashikiriza icegeranyo c'ivyo sentare yaranguye mu mwaka uheze bamwe mu bashinga mateka bakaba barifuje kumenya igituma hariho ibisata bimwe vya leta bidatanga ku gihe ivyegeranyo vyerekana ingene amafaranga yakoreshejwe n'inkuru tubaza Jean-Marie Mayonga. Makenga hanini y'abashinga mateka yarahagaze gukuntu sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta yo bikora mu gihe mu cegeranyo c'ivyakozwe mu mwaka wa 2023 berekana ko ibisata vyinshi biterekanya amafaranga uko yakoreshejwe. Hari amatrice publique bafise règlement de données mugabo ntibashoboye kuzitanga birashoboka gutanga karorero n'ikigo nzi neza obere kuva 2010 gushika umwaka wa 2022 nta musi numwe obere tapoje za finance nta musi numwe zitabaye audite nta musi numwe tuze bakrotire batakitusi none kwizo eta finance zihari ko ikibadaze bateze transmeta baheruka gustamitse ku transmeta les états financiers de 2011 ahinzego za leta zibakomanda gukora ibintu n'urwego rw'igihugu rufite uburenganzira ntagikorwa unacayibaza mbega izo nzego zirazi agaciro ka kurto konte. Umukuru w'inamashinga mateka Daniel Geraze Ndabirabi akaba yifuje kumenya uko bakorana n'izindi nzego. Mwebwe murongoye kurute konte uraronka akanya ko gutemberanira umuganire bisanzwe n'abarya abantu bo mu bushikiranganje narinzi ico ndi kuvuga kandi inyishu yatanzwe ati duhurira mu mpapuro gusa. Kuri aya makenga yose umukuru wa sentare yubahiriza amatungo ya leta Generose Kiyago kubijanye no guteba gutanga ivyegeranyo ahanini n'ababitunganya kuko namba turi abantu bakunda igihugu umwe wese aherereye yatezo kudepoza les comptes inzego za leta ni nyinshi kandi les comptes zateza nyene kuba depose ntaco sigura igituma atazidepoza iyo nyifato ntisanzwe. Kibazo cabajijwe n'umukuru w'inama nshinga mateka kubijanye n'ingene bakorana n'izindi nzego umukuru wa sentare yubahiriza amatungo ya leta avuga ko izo nzego zikorana neza. Iyo sentare ijeje gucungera amatungo ya leta rero ngo irakwiye guhabwa ububasha bwo guhana inzego z'igihugu zidatunganya neza amafaranga ziba zahawe ibivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olicome gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta inyuma yaho rero urongoye sentare ijejwe kubahiriza gucungerana ko amatungo ya leta ashikirije ico cegeranyo mu nama nshingamateka. Gabriel Rufyiri avuga ariko ko icihutirwa ari uko akazi ko tunganywa neza kandi kagahabwa ababishoboye.
mbona tuvuga ibintu byinshi cyane mugabo atabintu bija mu ngiro. Ibi rero haca haza uruhara rw'umwe n'uwundi. Inama nshingamateka, leta y'u Burundi, inama y'isentare idasanzwe ijeje gucungira ingene amafaranga yakoresha, n'izindi nzego, inspection generale de l'État, ubugenzuzi bukuru bwa leta. Izo nzego zose zigomba kugira icyo nokwita plan de travail opérationnel y'ukungene amafaranga ya leta ashobora gutuka. Umuntu aramutse afashwe ugize amakosa agahana, iyumvire nk'umuntu w'umuganga wamutwaye mu by'ubutunzi cyangwa umuntu ari mu by'ubutunzi umutwara mu by'ubuganga, uwo nawe mukaririza ubwenge uzobukarisha ntibizopfa gushobotsa kubera ari muri domene atari yiwe. Jewe rero ibintu mbona biri kugira ku buno munsi sivyo bikwiye. Ubwa mbere ikintu gikwiye nuko baha akazi abagashobora. Ubwa kabiri nuko umuntu akoze amakosa umuhana. Ubwa gatatu kurude konti igira ubwo bubasha bwo guhana abantu bose bariko baratunganya amafaranga nabi ya leta. Nibabigire uno munsi bije mu ngiro. Mu mashira amashami 38 ya leta nta mashira amashika kuri atanga ico bita dividend muri leta yose asana yari mu bitaro. None sindi kicegere ngo kibona ubusu none nta ngatanga eka hanyuma twaguma tugarukana bya bindi atari muzafashwa. Umva bizogenda ni bya bindi abantu bashikwa mu bibanza barimo badakwiye kubera biruka mu mugambo utwara. Jewe mbona yuko turiko turatumwanya cyane nibafatwa ingingo hanyuma ingingo zije mu ngiro. Nta bindi bikeneye. Murabona twara igihugu cyari hari intumbero yuko tugomba gushira mu ngiro yabona kazoza. Ijya nkingi ya mbere nije mu ngiro. Inkingi ya mbere ivuga icyo bita engagement de l'État. Iyo engagement de l'État, leta ishaka rya leta mu bijanye no guteza imbere igihugu hari icyo bita efficacité institutionnelle. Inzego zikora bose amajambo oya nibikorwa bitagiye imbere agomba kuva amajambo ntamwe tuzoshika. Nk'iyo ya kabiri ni gouvernance, transparence et de contre la corruption. No kuvuga intwari bereye gukorera ku mugaragaro no kwanya biturire. Rero inzego z'igihugu, ubutungane, inama nshingamateka, urwego nshingwantwaro ariyo guverinoma, zose nizerekane kimwe ku kindi ingene icyo bariko barakora. Ano makuru yaranze indwi dusozereye arabandanya. Abarundi baba hanze baridoga ko bakunze gusabwa kubanza gufumbatisha bamwe mu bakorera ku kibuga c'indege ca Bujumbura kugira ngo bashobore kurengana bitagoranye. Babishikirije mu kiganiro c'abahuje ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri. Ujejwe ubuhinga mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu akaba yamenyesheje ko ivyo bibazo bagiye kuvyiga kugira leta ibitorere umuti. N'inkuru tubaza Jean-Marie Vianney Ndakumana. Muri iyo nama yahuje abarundi baba mu makungu, Jean-Marie Julius Ngiyumva aba mu gihugu ca Suisse yamenyesheje ko amasezerano bagiranira na leta canke andi mashirahamwe kubataborohereza mu kuyashira mu ngiro bivanye nuko baba bafise umwanya muto wo kumara mu Burundi. Bijanye n'amakontra atandukanye ishobora kuba ikibazo ugomba gukoreramwo, ashobora kuba mu partenaire local ushaka gukorana, eka n'ibindi bijanye n'amakontra. Ugasanga rero twebwe rimwe na rimwe tubiha agaciro tugatwagwa n'ibishobisho cyane kuba twabuze umwanya muto uza bwaha ufatije gutegura nzoca ngaruka ngira imigambi ugasanga ntuza kandi ko kuraba byose ko bimeze neza. Nasaba rero ko abaturage muri diaspora n'abo mu ministeri atandukanye boza baradufasha bakatworienta tubaciye ko tukababwira tuti tugomba gukora umugambi mu Burundi none mu manuriki no kwibuhariki amategeko arahinduka. Uno munyagihugu nawe aba muri leta ya Texas mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika yidogera abajejwe gucungera umutekano ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ko bakunze kubasaba kubafumbatisha mu gihe batabikoze bagaca batangura kubamaramaza. Hano atanga karorero ku mupolisi yashatse kumubuza gufata urugendo amwagiriza ko afise indagara mu ishakoshi yiwe. Tuhagaritse kwibarabara anagiriza ko ofisi indagara mu indege. Jewe nibaza indagara zazi wanje n'indege ryari iwanje nahatse gusima indege kubera ico kibazo. None kubera abapolisi mu kazi by'ukuri murabigisha
ibyo bakwiye gukora hose uwo ari we wese urumva ko abavuye mu Burundi gatakora ibibera mu gihugu neza. Kuri ivyo Samuel Ndayiragije arongoye ishirahamwe rihurikiyemwo abarundi baba mu makungu avuga ko bagiye kuzorondera abashingwa manza bazoza barabafasha mu gukurikiranira hafi ivyo bibazo. Ikiganiro nk'iki tuba tugikeneye kandi tuzogira ibiganiro nk'ibi kenshi cyane kugira ngo tumenye aho dushira ingufu. Nk'ubu nabonye yuko turakeneye umwavoka wa diaspora, turakeneye abavoka nka 3 canke 2 kuko ibibazo ni byinshi. Ivyo we tugiye kubishira vuba bwangu. Ibicaje mu preoccupation yacu kugira ngo umurundi yavuye hanze y'igihugu akaza mu Burundi ntagire ikibazo twitwa ko tumuserukira. Ibibazo byo kuri aeroport n'utundi tugeso ivyo navyo nyene ntaco turafise ababijejwe tuzobishikana uko nyene mwagiye murabiduhereza kugira ngo bitore umuti. Nayo Kanene Jean Claude umuhanuzi ajejwe ubuhinga mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yamenyesheje ko muri ubwo bushikiranganje ko bagiye gukora uko bashoboye kose mu ntumbero yo korohereza abo barundi. Mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu no gufashanya mu iterambere murazi neza ko tujejwe korohereza diaspora ndundi. Mwaravyiboneye imisi umaze ngaha ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'andi makungu gufashanya mu iterambere bw'ababaye hafi ibi mwashikirije vyiza na mahoro ariko ibindi bitagenda biraturaba twese nk'igihugu ariko na cane cane ubushikiranganje bwacu buzofata iya mbere kugira ibitari bike bitorerwa inyishu. Uwo muhanuzi ajejwe ubuhinga mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu akaba yasavye abo barundi gufasha mu guhimiriza abandi barundi baba hanze y'igihugu kugira bijukire kuza kurangurira mu Burundi imigambi y'iterambere. Muyobozi mukuru w'ikibuga c'indege Melchior Ndadaye ntakana ibivuga yuko koko hariho abakozi bamwe bafata nabi ingenzi. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa gatanu Joel Nkurabagaya nako yemeza ko ingingo zimwe zafashwe kugira batuze iyo ngeso akaba yaranatanze na zimwe mu nimero abantu boca ko mu gihe boba babona ibitariko biragenda neza. Nta mwonga uri sato zinoreka ukavuga ariko mu by'ukuri haraciye imyaka dukorera kuri iyo myidogo haraciye imyaka dushira ingufu zidasanzwe mu kugira ngo ibyo byose bagenda bidogera bishobore gutorega umuti kandi twebwe nk'abahajejwe by'ukuri turabona ko intambwe dushitse ko ari intambwe ibereye ako kamo twarakumvise ingufu twari dusanzwe dukoresha ubu tugiye kuzigwiza inshuro nyinshi kugira ngo by'ukuri nako kageso kakiriho karanduranwe n'imizi kandi turizera ko tuzobishikako nta hantu na hamwe na cyane cyane ahakoraniye abantu bangana nk'abakorera ku kibuga c'indege bose ibihumbi n'ibihumbi ntihobura utunenge aha turiko tuvuga ko byose byera haba namba hashobora kuba hari utunenge tukibandanya turizera mugabo yuko tuzobandanya koresha ingufu zishoboka kugira ngo utwo tunenge tuhave kandi nivyo dukora abatari bake turamaze kubahana twamatwahaniye uguye mu ikosa twagize yaranze 0 ni kuvuga ufashwe wibye ufashwe usegerereza ufashwe muri iki na kiriya giteye isoni ku kibuga c'indege ni tolerance 0 uwo munsi uba uraye usezerewe kugira ngo dufashanye ico gikorwa cyo kugwanya utugeso tutabereye nsabe bose abene gihugu bagendera ngaho kibuga c'indege ingenzi tugendera nuwo wese afite icakorera ngaha ubonye ikintu kitabereye ubusuma gusegerereza n'izindi ngeso muzi zitabereye gukorerwa ngaha ku kibuga c'indege mu bitubwire ku mwanya wo ukibona ico kintu kitubwire nagira mbere hamwe n'ivyo nabahe amatelefone uwo wese azogira icabonye kitategeza gukorerwa ngaho ku kibuga c'indege ashobora guca ahamagara ni 69 166 n'amajana 324 telefone y'umudirecteur
ajejwe bimwe twa navigation aérienne n'ibibuga by'indege ni 69 40 Mugambwe Sahwanya Frodebu nawo ngugiye kwitwarira abantu vuga yuko bariko barajuragiza ibikorwa vy'umugambwe. Honorable Sylvestre Bikorindagara avugira uwo mugambwe amenyesha kuretse ingoro z'uwo mugambwe zimaze gusamburwa amadarapo ashika kuri 15 yibwe mu mezi atatu aheze. Ahamagarira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwo bujejwe imigambwe guhaguruka bukagira ico bukoze. Amadarapo bamaze kutwiba muri aya mezi atatane ashika 15 n'ibiti vyavyo bishika 8 ibubanza ho n'akamaramaza muri mitakataka baragiye baronona barasibanganya amabara y'umugambwe ku ngoro yo ku mitakataka hanyuma inzira guhemuka zije gusubiramwo gusiga barasubira baragaruka kuvyonona ivyo bintu twaravyiyamirije Rumonge naho nyene ingoro yarononywe amadarapo aribwa aha muri bubanza ejo bundi rero kuwa mbere buca ari kuwa kabiri bagiye basambura inzu neza barakura kwa amatafari ingoro yari kuba yinjiwe kuwa gatandatu w'indwi iheze umusitanteri wa Mpanda yabujije inzira guhemuka ico gikorwa yitwaje ngo hari igikorwa ca rusansuma ngo kidaheze nta bikorwa by'umugambwe bizoba twebwe tukibaza iyo nifatiro kweri isoko ntirema rusansuma ikabandanya amamangazini ntiyuguru abaja gusenga ntibaja gusenga bega kugura ingoro y'umugambwe ko ari isaha imwe bibaye vyinshi ivyo vyobuze ibikorwa vya rusansuma n'uruhamo batanguye kugira Sahwanya Frodebu co tugiye kugira twogiye mu butungane kandi tuzojayo nk'uwo twamenye wewe tuzomwitwarira ariko ahanini kandi tumaze gutera kamo kenshi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati nibwo bujejwe imigambi bovuga rimwe vyose vyoca bihagarara sentare aho tuzoronkera akanya tuzoyitura hanyuma bakora akazi kabo. Amakuru yaranze indwi dusozereye kuri televiziyo Isanganiro ni hano duciye tuyagarukiriza nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mugire ibihe byiza.